Kaze mu kiganiro mupupu ijwi risemerera ry'icabona ca Kristu. Jewe urukundo rw'Imana n'ukuri ukungene sinarinzi ko goshikaho hose n'ukuri kumva ko kunzwe kajewe na deje nari numva ata muntu numwe ambona nkunda kumva urukundo rumeze nk'ubwo sindababeshe n'urukundo ntashobora gucapa ntashobora kubabwira mugana urukundo rwo ku experimenta kubamwo n'ukuri kumva ubwawe kandi ngo ndagusengeye niyo waba ufise nawe ivyo ukora uvuga uti n'ukuri sindasobanukirwa sinzi ko novuga koko nti ngo ndumva uko Imana inkunda canke ndumva n'ukuri nanyuzwe Imana ibikungirire Imana ibikunshoreze wakire kuko si bishasha nko nabwiye nibiri deja disponible urukundo rw'Imana ruri ngaha hageze gusa yuko tumenya mwemwe nukuri menye ukungene duhagarika aho dukwiriye guhagarara uko dukwiriye guhagarara kugira dushobore kuba muri ya spotlight muri wa muco hahandi haza hakoroka ivy'Imana gusa tukandi natwe tugashobora kuvyakira tukanyugwa navyo. Hallelujah, tukumva ko nukuri ndavyakire kuko hajya ko Imana yabitanze ko Imana yavuze ati Yesu Kristu yavuze ati byose birarangiye. Hallelujah, nuko niyabeshe kandi niyagize igipande yarabihejeje mugabo rero ni ivyo vyarangiye ubu rero tuvyakire nukuri koko. Ivyo rero ni ibintu dusaba mpemu adushoboze kubitahura kuvyakira n'ukuri kuvyemera vy'ukuri hama no kubiposeda nuko bibi vyacu vy'ukuri tukabigenderamwo. Hallelujah, nivyo ndabigusengeye mwene data n'ukuri no mu gutangura